Barundi kazi inshuti zo Burundi namwe bakunzi bacu bakunzi b'ikimenyesha makuru cacu Kibonobono Media turabashimiye cyane ukungene murushirizaho kubana natwe buri munsi ijoro n'umurango mukurikirana televiziyo ya Kibonobono Media turashimiye kandi n'abanywanyi ba Mobono Oil barushirizaho kutwereka amakomantere yacu twagendeye nyakubahwa CEO wa Mobono Oil nyakubahwa turakuramukije ndabaramukije cyane ariko Chelsea ndi nyakubahwa ndi David tuyisabe nzoba nyakubahwa umunsi nzoba maze kubona niburi abantu 5,000 abantu 5,000 barara bariye bambara impuzu bipfuza baba ahantu heza hanyuma bakaba bashobora no kuja kurya amahera hanze aho kweri ndumva ko naje nzotangura kwiga ifyeri naho ubu oye nta kintu na kimwe ndakora nta kimwe nderekana kabisa. Monsieur David iryo jambo iyo rivuze buri munsi ndumva ko mengo urandigatize ku mutima ivuze ngo abantu 5,000 barara bari mu gihe nuno munsi yari abo twahuye avuga ngo Saidi ndazi ko bahari ejo narumvise umuntu sivyo mugabo umuntu yamenye ibanga rero abantu bamenye ibanga urumva yamenye ibanga ngira ngo bari mu masengesho ariko barasenga hamara avuga ati jewe kuva umuceri waduga ibeyi sindawurya urumva ikibazo kiracyahari rero je sabantu 5,000 niho utangazwe nako gatoya turiko turahamagara abantu 1,000,000 w'abantu sivyo je muri vision yiwanje ndabona ingena abo bantu 1,000,000 bose sivyo toshobora kubahindura abagwiza tunga nabo bakagenda bagafasha abo bandi bo basigaye rero urumva si sawe 5 bonye numva ndakubwiye gusa ko nzotangura kumva no kujya gafyeri nkwije 5 mbona bashobora niburi kuvuga ati aha inzu ya plafond Dubai amakaro amiri fresh ati ndayibayemo kubera Kibonobono bwana jewe naje Bujumbura nje kurondera agafaranga ariko hari iwacu yo mvuka iyo umuntu akize akiri wabo utegura gute ko zotuma abantu 5,000 baho bishimye no ni vision ni programme ndafise ukuntu nabipanze sivyo ibyo bintu wapanze nibyo nshaka kumenya no munsi hananye n'abagenzi banje ngira wabonye batatu yego je ndababona wari wese afite ikibazo ashobora kumbaza je nta kibazo mfise sivyo kubera je naramaze kwitanga nkorera ku mugaragaro kimenyesha makuru cyacu cyose kimpamagaye nta muntu n'umwe arampamagara ngo agire icyo ambaza ngo je ninyegeze kuko nabonye abantu benshi barafise ibintu ngo byo kuyumvira ngo turashobora kwegeranya ngo amahera ngo tugaca tuyatwara nico gituma rero je nkorera ku mugaragaro ni kuvuga iki turafise ndafise uko nabiteguye kandi abo twatanguranye kuva kera ntifise umwanya wo kuvugana n'abantu bose bakabaza ibibazo bagakwigwa canke nkabatumira mu manama naragenda bibasigurira ndabereka ingene tuzogenda tubikora ariko umugambi uri imbere w'iyindi yose ni uburimyi bw'igiterwa c'ikibonobono ni kuvuga ivyo mwobona vyose dukora nibiriko gusa biradufasha canke biramfasha kugira ngo shikire cyagitigiri cy'abantu miliyoni nkeneye kubona muri logiciel gutya machine ndavye kuva kuri matricule kimwe gushika ku miliyoni abo rero ndababonye umuti uzocukorwa matricule kimwe gushika ku miliyoni yeah. Twarumvise ko mufise uburyo bwa none mushaka kuzobikontrolamo ariko kandi ikibazo dukunda guhura naco makomantere zikunda kuza zimwe zitatu ryohera ngira ngo nabavuga yuko mugira mu bibe hanyuma mwigendera tuje tuja mutegura gute guhangana nabo bantu bafite byimbe abo bavuga ko tugira twibe hama tuce tugenda bego kuyiba ndavyumva tashobora kuyiba sivyo mugabo tuce tuja ico kibazo congora kwishura ndakibajije kubera nakibajijwe nanje muri commentaire ariko ko nanje ndakuzi ndakubona buri munsi ku binyamakuru byose aho hoje haragoye okay be nk'ubu wewe ubaza ko nk'amahera je no kwiba kugira numve ko nekanye barangaye
ase igitutsi ntikiba kirekire. No, amase ya kera nagiho mu rutaro. Ivyo bintu abanyamakuru mubimenye munabibwire nabo bavuga ivyo. Naho baba bashize mu commentaire mugende mubishure bamenye yuko amase ya kera atagiho mu rutaro. Uno musi sininto. Jewe abariko barambona bose ngaha. Nk'ubu ikibazo je ndakubwira ikibazo mfise. Aho ngeze hose, naho nciye hose uzobona umuntu angwako Kibonobono David urumva ubu muri Australia baranzi bamwe areka bumva ikirundi abakurikirana zino video aho ntitubuze y'abantu 10 bamaze kunkurikirana bari muri Australia. Muri Amerika ho ni benshi n'abanywanyi ngaha mbere Imana ibahezagire aba diaspora mwese Imana ibahezagire. Haro n'abarundi ariko atarabaye aba diaspora bamaze gukora ibimeze nk'ibitangaza bumvise akamo batahuye neza yuko bishobora gukunda yuko abantu miliyoni bashobora gukorera hamwe ibitangaza bigakoreka. Abantu atari abarundi bamaze kubashigikira. Batari abarundi batari aba diaspora nabuze batari abarundi batari aba diaspora bari mu Burundi bari mu Cankuzo bari ngahi Bujumbura bari hirya no hino banashaka bamaze kumva akamo twabateye bagashiramo imitahe irenze igihumbi. Urumva kumbure imbere yuko no hamugenza hanje wagira icabajije musaba ibihumbi 10-12 umutahe kubyumva heshe yego none muri ibyo bihumbi 10-12 nivyo uteguramwo kuzotuma abarundi banezerwa. Yayo ni menshi none harubura ibihumbi 12 bitanzwe n'abantu umuriyoni nangahe makeya cyane ni miliyari 12 ni makeya ku muntu aba adafise ico yakoresha sivyo ariko kandi bazogaruka bayakenere babandi ntabwo baba bakugana iyo noti ibigiye gukora imigambi iyo noti dushobora kurimamwo igitegwa c'ikibonobono urabona ikunguka bavuze ingerane abari kabiri urumva ingerane ni kabiri ikunguka nk'incuro ndwi kuvuga aho ndi wa 12 agazocaronka indwi ko ari nke ubundi numvise n'amavuta yacu ngo azimvye apana ngo arazimvye kuko no nga mu Burundi turayadandaza nta kintu na kimwe kiriho cikiriri kide urumva cigisukano nivyo rikide mbe cigiseseka mu Kirundi umbwire ikintu c'ibiseseka nimba atari nka abari nka zahabu bayagishije ngo ciki ibiseseka igugwa iritiro 240 urayibona he iritiro 240 hari umuntu yokuzana 240 aje kugura ikintu kiba mwishamba umwe kiba mwishamba he kiba mwishamba ngahi iwacu tutazi ivyari ivyo reka ndakubwira hariho ibintu dufate hariho ikibonobono iki kibonobono iki abantu babona ngaho hariho icyatsi citwa dufate nka arowe ni hajya mu Kirundi bacita gute arowe vera ingagari zika ngagari abazungu bajya abapadiri bajya abazungu abapadiri nibo baza bagashikira mu bigo by'abapadiri bagaca babitera hariya bakihorera urumva kugira ngo bizobafashe mu miti twe akacatubira ngo rijya nishano ngo kijya ngo bikoze ngo kiriye ngo cupfa iki kibonobono hariho abantu aranavyanditse kuri Google je ndibuka mu ntango nkiriko ndarondera umuntu yodufasha gukamura amavuta ngaha twarahuye n'umuntu yitwa ko ari incabwenge araturahira kabisa ngo ntageza ngo birimo ngushano ngo birica ko twirirwa turayanywa amavuta twirirwa turayanywa ko tutarapfa irevre unyoye menshi urashobora kugira mugabo haro dosage no muti turaronka intahe z'abantu bavuye mu Butaliyano bariye bariko barashinga intahe badushoreye ayo mavuta none umunsi wowe uriko uravuga iyo ritiro yaguzwe urumva none kuri kubarundi ayo maritiro ayo mavuta agugwa n'abari mu Burundi canke n'abari hariya baje mbonye umuntu aje n'imodoka jipe yiwe agaparika akazana tiya yiwe agaparika ati jewe mpimira akagenda ryohewe none je ko ntaba ndi muri Amerika je mbona ko ari umurundi aje kunshorera amwe mubona ko ari umurundi aje kubashorera mugabo hariho n'abari hanze bayatumako none ayo mavuta bayakoze iki bo barazi cyo bayakoze murira amafaranga gusa jewe nkenye kashe urumva ivyo bayakoresha ivyo baribaza essentiel nuko je mbona yuko umwana w'umurundi urumva
ku kintu c'icatsi yarimye ariko araronka ifaranga. Okay, ndumva ni sawa kumbure reka mugenzi wanje nawe abatse ndagaruka muhe yabaze gaje nta ngorane. Arakoze untije mikro ngo ngire ico mvuze. Mu nkundire mfise ibibazo byinshi cyane. Okay. Murabona ko bavuga ngo yibage riva mu kanwa ka yinako. Okay. Je rero nakumvirije kandi nama ndakumviriza. Uri kuvuga ngo nkeneye ngo abantu ngo 5,000 bajya neza babayeho neza baba heza wipfuza. Aha undi mwanya ngo nkeneye ngo 1,000,000 w'abantu ntucagure naho nyene ukavuga ngo imihingo yose n'impera y'igihugu bakaza. Ico kintu canteye amakenga uti gute niyumviriye twe tugirwa amahirwe ubu twanagusanze ngaha turakubona n'abandi bateye imbere buke buke turakubona kumbonesha kure muga hariho umuntu hariya mu Kirundo hariya ni telefone y'amatushe atona fyonda ariko uwo muntu nawe nyene inzara iri mu ndiwe arashaka kuba heza arashaka kubaho neza. None uwo muntu niyaza mu 1,000,000 uzomufasha gute? Uzomufasha we naze gusa we naze umviriza ndakubwira ikintu ugomba gutahura ngaho si 5,000 je nkeneye abantu 1,000,000. Urumva reka manzo bakubwire hari umugenzi wanje mu 2008 we abavyeyi be bari barahunze bahungira Tanzania acavukira hariya za Tabora. Urumva yavukiye hariya yiga hariya bwa 2008 bahungutse igihe abarundi bahungutse acaraza yashikiye ku ishure iwacu tuca turigana twiganye rero twarakunda kuganira tugakina umupira. Rero yari umuntu akurikirana cyane amakuru y'ibintu biba mw'isi. Aca nambwira ati mu gihugu cy'Ubufaransa hariho umwana mutoya bajya bananyere b'imiyabaga novuga basi umuminere ujya tarakwiza ngira imyaka 18 yarigeze kuvuga ati je noba umukuru w'igisagara Maire de la ville nk'ubuvuga Maire de la ville nk'ukwa Bujumbura nk'akara Bujumbura ni bisagara nyene byo mu Faransa zinemba yari Lyon namba yari Paris ntumbaza je no umukuru w'igisagara gato yahora cyari umwana je no umukuru w'igisagara to yareka we uri umwana we nivyo kunda ko umukuru w'igisagara byo jewe no umukuru w'igisagara terega bamuharirije kera baravuga ati ya tumuniga ijambo reka tumwumvirize wewe itenda witegure urumva hanyuma wewe ku munsi munaka ufate ko wa mbere uzoza tuguha intebe ya Maire de la ville araza na costume aricara aratangura telefone ya mbere telefone atangura gutunganya akazi hanyuma mu minsi nk'itatu amaboko yarayamanitse avuga ati umva ubwonko yararengewe kubera ko ubwonko bwari buke bivuze ko rero ubusego iyo umuntu ariko arazana ivyiyumviro nimbengana ibintu by'ubusazi nk'ubuje ntabwo bamfise kora nkitangura avuga ati wori umusazi uri gisuma tuzogukubita tuzokwica bambwa we turabimenyereye urumva ico gihe sinari bwanabone n'ingene ayo mavuta bayakuramwo mugabo nk'ubu ivyo natanguye mvuga mu 2023 na nubu urana kuva mu kw'icenda ku mwaka wa 2023 gushika uyu mwanya tuko turavugana iyi mvugo nyene ndiko ndavuga sindahindura kandi gusa narahinduye kubera kare navuga ngo tuzorima ubu naho uvuga ngo navuga ngo tuzorima duhingure ubu naho tuvuga ati turarima tugahingura ubu kuvuga yarahindutse ubu rero ndacabona yuko navya nivyo byose mwumva kumenga nibishoboka birashoboka rero je gusa cyo nsaba nibampa umwanya nkuko bahaye uwo mwana je nanje nibampa umwanya hanyuma urabe n'uwo bari hariya kure uwo kuravuga we narondereje 12 ashiremo ngavyo ngo kwibwa byo ivyakuremo no mu mutwe je na esprit kwiba mfise urumva ashiremo ngaho erega ikibazo ahantu kiri urabona hajya basokuru babaciye ubwenge waza wumva ngo umuhigi ari kure ngo ntavuna imbwa rero bivuze yuko tugusanze ngaha muri iki gisagara giteye imbere umuntu ari hari ayo kwimvira ninasha 12,000 byanje
nkabishirayo ashobora no kubironka anashima hariya haba ibintu vyinshi amahera araboneka buke buke naho ugurisha agatoki 12,000 ubu uye biroroshe kuyaronka anashima muga rero uko kuntu tuba tubona abantu mwize abantu tukagira gute turagira amakenga ati ubwo nitwamuha ntazocahera kuri bajye bamwegereye gari ico kibazo mfise ndakubwira kwanza we numva imigani myinshi uvuka heyo oya ico sico gikura ahubwo oya tumenyane ari ingorane uje sina kwidondoye we mugira uri wahe Jendi Policarpe okay uvuka mu ntari yi mvuki muramvya muramvya okay je navukiye mu Rumongere vremba ngayi Bujumbura mwansanze ni muri biro sivyo nabona nambaye uko iyi casque nambaye nikwereka ko je ndi mu kazi jewe ngaho umukozi je ariko bitarakunda mu minsi mike yabo dukorana bose nategekanya ko nzobagurira ibisarubeti urumva bagatonda bazi mu mutwe bakishiramo kwanza ko ari bagiye gucapa kazi kugeza dushitse ku ntego rero ni kuvugiye aha nakorera ngaha nkorera muri biro abanyamakuru baraza ariko bumva umusazi mugabo hari ibintu abanyamakuru bace bandika kubera umva nababwira ko Ikibonobono tuzobikuramo ibintu vyinshi bakaca bandika ko nkababwira ko n'igitoro kivamwo bakaca bavuga ngo umva kuri anyamatitre yabo namba bagomba gutwika ngo baronka ama views bakaca bavuga ngo umuti w'igitoro ngo urabonetse abo bose bazomba bakamera mani ngaho naho rankorera kubimenyesha makuru vyabo urumva ngo umuti w'igitoro ngo haje ngo umuntu ngo azanye haje ngo gutora igitoro kiri no muri bimwe nibaza yuko abantu benshi babonye ko hano bandi umusazi bijya vyagirwa n'abanyamakuru jewe nituko turi mu Kibonobono ngo vy'igitoro ngo biki urumva cyo turi mu Kibonobono kugira turonke Ankara narazibonyemwo urumva zirahari rero abantu baje bavuga ngo uyu mujama ngo yishinga ngo akorera ngo muri biro ngo atwereka ngo ibintu ngo yemprimye bavuga ikibori izatwereka ngo ibintu ngo yemprimye ngo ntitubona ngo mu mirima none nibaje ku mukubito baje ku Gaciro Mezi baje kuri Kibonobono baje kuri Yagateke barabe ko ntaduze mu mirima none ubimuramvya twarimiye mu Cankuzo twarimiye Ingozi twarimiye Imuyinga imuramvya ngaho none niva ko twarimiye hari ahajya ni kure nakure kuri twebwe hariho ndashima Imana ndashimira abarundi ndashimira abanywanyi butumaze kubihumbi 2 birenga urumva kukanoti kabo bashizemwo karadufashije gushikaho hose rero nakure kuri twebwe habaho unkundire swenda kubaze ntakure hariyo unkundire nongere kukubaza je no mwishuri ngira ngo sinzi nabaza cane kuko mba ngomba gutaho Chembaza rangora n'uya mugenzi wari hajye umuhe microphone n'uyo nimba atakwiwe na cameraman ubwo mumuhe ambaze kubera naje hajya turagendana mu gahaho hekirye nkiyumvira jewe kangonongo yego kabitangwa kanyariga jewe ndiko ndaraba ibikorwa kuntu bikorwa ngo mwaduze mu Kirundo mu Cankuzo mukadufotorera ngo amahegitara y'intuze y'ikibonobono kirimye je rero haragera igihe nkiyumvira mbega none iriduga ry'ibiciro cankwe ubu bukene none mwebwe aho mwosigurira ukuntu ajya amafaranga 12,000 mushobora kuyakuramwo ivyo vyose mu gihe jewe kugira ngo umuryango uje ndariteka rigasha wewe wagomba tugira ngaha ahubwo nguma nibaza amakenga mfise ubwo ntimwamufise ahandi hantu maze kuba mukura kanoti gatomba nyene mukazamura muradusamaza ngo oya atari abarundi ko turagice bita autofinancement mu gifaransa semwe mwize autofinancement ni kwifinansa twebwe numva nta muntu numwe wundi sivyo atari abanywanyi nyene nta yandi mahera y'umuntu mu ntango niho twahuye n'umuntu yari yarabaye hanze turaganira ndamubwira vision yego ambwira ati ndagutinye gusa abantu mwiyumvira ngo ko wahanye cewe ndabubaha ivyo bintu vyawe uriko uravuga uko nyene wabipanze birashoboka mugabo kuvuga ngo uzobishobora ngaha mu Barundi aha
ati ico ntigishoboka mugabo kuri iryo shaka mbona ufise genda uzogwa imbere aca nkubita umuriyoni nta naho twawanditse ndibuka waramfashije atari uyo yashizemwo amahera ngaho atitwa y'umutahe nta wundi muntu n'umwe yampaye n'urukoroti ngo genda ukora ibi rero wewe kuvuga imigani bavuga ko isorosoro rigwira hehe iyo riroye none 2012 uwo umuntu w'umutima rego Burundi niveau de vie ubuzima bwo mu Burundi ntibuzimvye cyane gose Burundi aracara ahantu heza ivyo vyiduka ry'ibiciro ubibona kubera umva igwirirana ry'abantu kandi akaba atamwimbu uri kuraboneka nivyo bindi waho rero ubibona unkundire rero ngo nta magwara arekwa niza akanya bagenza ariko no kwishinga ibibazo mfise sinzi ko twora cago twogira gute kibonobono media ngo siniku kibonobono media yanyu sivyo jewe nabwo wonkenera kuva ku wa mbere gushika ku wa Mungu wombona ikibazo cyose ufise n'ahatazoba kuri kamera uzozumbaze nzokikwishura kandi nzokwishura ibintu uzobona n'amaso yawe aho uranyiteye umbwiye kukubaza ikibazo kiri kizima afise amakenga menshi murakoze ku mijambo imbere y'umubaha je ndamwita umwubaha kuko aragerageza kutwegeranya iyo tuva tukagera rumva turamwubaha cyane je banyita zombi cameraman ndakunze kuba mfata no masanamu mubona meza ngaho imbere yanyu mugabo jewe ndafise ibibazo bimwe bamwe bambaza muri quartier abandi nabo mbona babaza muri commentaire iyo bishitse nkaraba ikinyamakuru nk'ukuntu tubona yuko umugambi wawuteguye ukatubwira ati turihe amahera hama turindire ikiringo runaka ariko je ikiringo sindamenye ngo ndindire umunsi kanaka kuko kiri mu bibazo uza kumpa kwinyishu ndihayo mafaranga hama ndindire umunsi w'umusaruro mpeze ndo nk'inyungu mbega ico gihe umuntu azoronka inyungu kumumwe wese arafise uko azobibona canke kuko ukeneye abantu numva bagera ku miliyoni hazoba hariho amakategori y'abashoboye kuba botangura kuronka canke bose bazoronkera rimwe mu gihe ico gikorwa caheze nkaca nandukira ku kindi aya mavuta ko turiko turabona aho muturungika ku mbuga tuyarondeye ibiciro n'amavuta azimvye rero iyo mu gihe amavuta azimvye twebwe tukabona ko twashoboye gutanga ayo mafaranga hama tukazimbura none hariho kutwemerera ko uzokwagura isoko amavuta agashobora gusohoka akava ngaho iwacu akaja hanze hama ngaha naho tugashobora kugira igiciro gishobora gufasha umutonya na mukuru kugura ku buryo tubona ko tworonka umusaruro ikindi kibazo naco kiza kucerekeye ariyo koperative Ikibonobono Oil irafise ku ruhande Kibonobono Media hari izindi projet zoba zizokwiyongera kuri zo projet wewe uri kuradutegurira abantu bariko barashaka kuba abanywanyi Okay, bwana cameraman zombi. Je mbere mbaje ikibazo ahajya wumva twaguma tugendana ivyo bibazo bifise. Okay, reka ndakwishura. Ikibazo ca mbere. Ibi bintu dukora sivyo mu bindi bihugu ibibara birenganye kera. Mu bifaransa vyabo cyangwa mu vyongereza bavyita ngo ni investissement. Rero investissement umva kiruko nyine mu kirundi ne gufata amahera ukayashira mu kintu witeze ko ico kintu kizozana inyungu. Rero ziri mu buryo bubiri hari ivyo bita ngo ni investissement à court terme na investissement à long terme sivyo rero iyo à court terme ni kuvuga ni nyungu ishobora kuza mu kiringo gito n'uburyo ushobora kugenda ukagura inkoko hanyuma ukashitahana muhira ikararaho ejo uyizindukana ku isoko turumva iyo ni investissement à court terme cyangwa wafashe amafaranga utunze inkoko witeze yuko ukwavu witeze yuko mu minsi 21 canke mu mezi 3 izo bitaye amayayi ukacutangura gushora amayayi iyo ni investissement à court terme ni inyungu ziza mu gihe gito hariho rero na investissement à long terme ni inyungu ziza mu gihe
Kinini. kirekire c'imbere twebwe rero ugiye kuraba uyu mugambi w'iwacu vy'ukuri nta nubwo wari investissement à long terme oya wowe ugereranya ikiringo kingana oya inyungu ziboneka imunsi y'umwaka sivyo munsi y'umwaka mbere nubwo wowe umwaka ugiye kuraba iyo ntaba ari long terme izo abari mu kiringo kigufi rero twebwe uyu mugambi w'iwacu mu bisanzwe inyungu zishobora kuboneka mu mezi 8 canke 7 vyagoranye mu mezi 9 numva na wa mwaka ntushobora kugira gute ntushobora kugera ibi rero inyungu zishobora guteba kuboneka kubera ko bataravyumva tugatwara umwanya muremure wo guhamagara abazana bimwe 12 urumva tugatwara umwanya muremure wo guhamagara abazana bimwe 12 bigateberaho mugabo iyo waruza ati n'ibintu nakamaro rero kuri umwe afise 12 akagira n'umwanya wo kongereza voilà oya uko biteba oya bitevye abantu bacu barambirwa none bisigura uzofata umwanya bace babihagarika canke jewe nzoguma nzana ku buryo nk'ubu baje cengeneye umuriyoni sivyo nona nk'ubu turi mu kwa kangahe mu kwa gatatu gushira kwa gatatu hinjira kwa kane nubona nk'ubu boje bavyumva gushika basi dufate basi amezi 2 gusa gushika mu kwa gatandatu kwa kane kugahera no kwa gatanu kugahera tugaca rero tuvuga ati okay turakwije tugomba rero dutangure guharura inyungu mugani wakwiza uzobuhagarise no kongeramwe mutaye canke ukwije uzobaha umwanya bongeremwe abafise umwanya w'amahera kubinjiyemwo kubinjiye bazobandanya baremerewe kongereza ivyo ni muri comptabilité barafise ukuntu babiharura urumva barafise ukuntu babiharura kuko urashobora kuvuga ati dutanguye mu kwa gatandatu sivyo tugaca tuvuga ati itariki imwe y'ukwa gatandatu turatanguye guharura bivuze ngo itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka ukurikira tuzoba twicaye ahantu tuko turakubita umupanga w'inyungu none yaho abantu nk'umuriyoni wowe uzoba ufise kuri stade ni uzobegeranyiriza canke mu ufise ikindi kigo kuko nk'abantu 2,000 nibaze ahantu buzura babari benshi naho horubona imipira bakakubwira ngo n'abantu 5,000 abantu 3,000 mugasanga buzuye bafuse muri ico gihe wowe uzokwifata gute nibaza nibiriko baraza bari hafi baraza urumva si technology none ko harimo abantu kure turabashirira kuri konte baba bibi babatama abo bantu azobarabi wacu sivyo abantu azobarabi wacu tuzomenya ingene abo bantu tubashikiriza ubwo buryo bwabo birakunda ku mazone mu bucimbiri ku mitumba tukaba tuza ati mu gacimbiri naka tuvise abanywanyi bangana gutya aha naka gutya iyo kashi yabo inyungu bazoyironka jewe ndakubwira ni guhera gusa we zombi nuko gusa sezeranye ikintu ndagusezeranye ikintu urumva jewe ukabona abarundi bino bintu baravyumvise nutabona umuntu wese yinjiye muri ibi hagera igihe ku kwezi atonda kuri konti agiye guhembwa muri kaminuza y'u Burundi abizeyo hari ibintu bita hajya bourse babaha urumva bavyita ngo camye wagiye ngo kwamura nutabona umurundi umutamakazi yashizemo 12 agiye kuri konti ati nje guhembwa umushahara wa y'amahera yanje urumva nje gutora inyungu nutabibona urumva uzocuvuga ati wa mucipe urumogi yanywa jewe muzompa kanya ndabashikire kamera ibabone ibafatira amashusho ngira baheze bamwe bavyibonere muga ngaruka guheza kuko ndumva yuko wampaye umuco kuri bimwe nashaka ariko ari kindi hari nabindi mbega wari wabaje hari nivyo nari nakubajije kuko aho turiko tuvuga ku nyungu zuwashizemwe ivyo 12 ntama uransiguriye ukuntu umuntu yunguka kuko wavuze ko ukwije abantu miliyoni uzoba ushoboye gukwiza igitigiri bushaka muga aho inyuma nari nakubajije
kumvo z'abariko barinjira bobo bivanye n'ukuntu bariko barariha ry'amafaranga bazokongereza mu gihe wahagarise canke basanzwe bari nacishuye basanzwe barimwo indani sivyo barafise kubandanya bongereza bakabaharurira inyungu kuri irya mitahe yabo ni kuvuga nk'ubu twatanguye guharura mu kwa gatandatu umuntu arashobora gutsitara kudufaranga mu diaspora mwene wabo bakamurungikira $100 kabuye $100 ndaryamwo 50 ayandi 50 ndajane hariya muri Kibonobono ayashizemo mu kwicenda barashobora kumubwira tumviriza bo warufisemwo nimba ayo 50 agira na karorero hanyuma akaba yarasanzwe yafise yindi mitahe dufate iyindi 10 azomubwira tumviriza imitahe yawe 10 ya mbere irakwiza ikiringo c'amezi 12 ni kuvuga c'umwaka mugabo hari iyindi mitahe sivyo idakwiza yoyo ifise amezi 9 gusa nakarorero muri ico gihe rero abari yababize vya economy barashobora kubona inyungu y'uwo wundi mutahe ugira kabiri yashizemwo bawuharurira ku nyungu yabonetse mu mezi 9 gusa mugabo ya yindi 10 ya mbere baba bamuharuriye iyo nyungu murakoze cyane iyo nyungu rero aca yitora akeneye akaca yikubita canke akaca avuga ati je ayo mera ntayo nkeneye ko mbona bino bintu vyunguka reka nongere nsubizeyo nikako gishobora kuja kugura impene hanyuma kashijana kwisoko kacakungukira 5 kacusubirayo kagura yindi ukacakungukira 20 gutyo gutyo ugasanga washitse ku mutahe w'impene zibiri ukajuka ku mpene zibiri ukaja kuri 10 gutyo hama rero uzocuvuga ati bon je burya vyo kugura impene biraheze ngo maje kurangura imisumari canke amamesa muri Indonesia kacugenda murakoze ntarandiriye reka mpe ubundi jambo agira ica kubaza jewe abantu muri ko murakurikira no video ndashaka commentaire kugira nzobabarize n'ikindi gihe kuko murabona yuko turaronka kanya kuko sumwanya wose abafise umwanya naho muvuga ngo mubona mu biro ego birashika iyo twamusavye audience tukaza ngaha tugafata amashusho kuko uyu ni CEO wa Kibonobono nkuko abandi bamubona cyane ku makamera hama urakoze baza gatoyi hari akabazo yari yabajije ngira mutagize ariko nanje reka ndakongereko kaze ngira karemereye gusumba yabajije yindi migambi ishobora kubira inyuma imigambi yotuma ba bantu bazoshikirwa bose kuko kugira bajya abantu bose bashikirwe nibaza ko hakenerwa yuko hakugwa imigambi myinshi kugira bose bashikirwe tutazoguma muri media gusa wumva umugambi umwe urumva sinzi akarimbo wahora abonimba sinzi ko hariko umwana umwe si umwana sivyo kwera je nakuriye mu gikizwa indirimbo bene izo twaziririmba unazirembye twakubona ko menga warengeje twe twakuriye alinipenda si kwa ajili ya mali alinipenda wala hakujali udhaifu wangu utirimvye iyo ntugasanga uravugishwa iki ndana kuvugishwa muri commentaire ageze kumbaza ngo none ngujya mu gose mu pasteur oya nabikuriyemwo kandi ibi byo kuvuga je narabaye umuvuga butumwa narabaye n'ubundi umuvuga butumwa cyo gituma ibintu byose uzana babifisa akavuto ukuntu ngira uba wabisengeye none erega ibi twabisengeye tukira abana twaraduze imisozi turagenda hariya turafukama dusenga mana uzoduha ubuzima bwiza sivyo cyangwa uzodufashe mu gihugu cacu tugira ico duterereye hama mugabo kandi urumva n'ubundi muri ivyo gusa ubundi muri by'ikibonobono kugira ngo ivyo bishoboke bisaba imigambi myinshi kandi imigambi iganisha urumva kugushiraho amahinguriro uravyumva kugira ngo dushizeho amahinguriro duce duha akazi abantu benshi abo benshi rero duhaye akazi baje baronka ubushobozi bwo kugura bijya mwita mu gifaransa ni pouvoir d'achat sivyo pouvoir d'achat rero iyo umuntu afise ubushobozi bwo kugura urumva ko abayorohewe no kuronka kumbure novuga bya ndafungura rero ngaha iki conye n'iki Kibonobono tukirimye dushobora kugihinguramwo
ibintu kare navuga ngo 8 hari umuzungu namwandikiye ngaho oya afise societe namba yitwa Crema sindayifatana mugamengano uko nyene Crema aheruka kwerekana ingene yokora ivyo yise ngo ni technologie de haute performance presque ibintu nka vyose vyakorwa muri petrole ibi vy'amaplastike vy'amagodiyo nyamagodiyo y'abakristiano hariya musi hariya akantu usanga hariya akantu mengana akantu ka plastike sinzi ko wakinye umupira ni dushobora gukora ibintu vyinshi mu kibonobono mugabo si ivyo gusa twebwe turi muri agribusiness ico kintu cose ni kuvuga agribusiness agri twumvamwo uburimyi n'ubworozi sivyo tuzorora turime tuhingure imyavu amavuta amasabune ibintu vyinshi. Murakoze. Nanje nari ndenganye hano ndabona yuko ari gane ko kiraba ko ndumviriza mu byo muko muravuga ariko niko ndihuta mu ntunge nkoresha akanya gato mbaze utubazo nkatungahe naye mbise murako muratubwira mwerekana yuko muriko murakora kugira ngo mushobore gutuma haba iterambere mu gihugu ariko kandi yuko turaraba kahise hariho n'abandi haje batubwira nkuko mutubwira dushaka muduhe umwizero canke muduhe ururimi rw'ifaransa novuga ngo assurance ikintu co twemeza neza yuko wanashaka uburyo bwawe bumaze gutangwa butoba buriko burakoreshwa nabi canke ko abanywanyi bashobora kuburekipera utora uko urabwegeranya kugira ngo tuzokurondere tukubure. Gaje mwahaza mpere kuri ico kintu kuvuga ngo kwegeranya nk'uburyo iyi ni societe Kibonobono Oil nta banke nimwe nta microfinance nimwe urumva ishobora kwemerera ko umuntu umwe atora amahera kuri konte ya societe sivyo duheruka kugira ntuzeye twari twagize umugambi wo kugira microfinance mark sivyo abantu ntihari abavuze ngo yarayivye yaramutipe mu diaspora ico twadupfuye sishimye ukivuga azomenyana n'Imana yiwe haca shima kugenda arabwira abantu ngo David ngo amahera ngo yarayivye none hageze aho tuvuga ati microfinance turayihagaritse navuze ati umuntu wese yashizemo amahera yiwe azayatore none buko twayabahaye nawe nyene akaza akaronka abantu biyiwe bakayatwara n'ubu ntiyamaramaye ubu ntiyamaramaye yaba twari muri vya bindi mu vyaka jewe fasha unyishure byo guhoga umuntu nkomvenke kukomvenka ni iki rero jewe amera natoje sivyo canke amera twegeranije ndi kumwe na staff yanje ugira amakenga ko nayivye naze tugende ndamwereke sivyo aho twakose itongo urumva abaze mwene itongo ndamwereka ati mwene itongo no yamaze baraguhaye amahera turabicanditse natabona amasinyatire hanyuma aje aza ndamwereke aho twarimye sivyo natahabona hanyuma aje aza ndamwereke aho twaguriye imbuto natazibona hanyuma aje aza ndamwereka ati ivyo twateye ngibi atabibonye hanyuma aje aza anje kuri biro sivyo uzosangaho amamashini uzosangaho amakamera uzosangaho intebe uzosangaho harashajije ivyo nivyaguzwe amafaranga sivyo cenzomwereka ndamubwira ati inoti yawe ngiyi muri make sindagukonvense mu gihe bizoshoboka bene imitahe bakaza uzoshobora kubereka neza none erega ibi jewe na staff yuwanje urumva twebwe turi kuri tere tuzotanga raporo ndivyo byo kuvuga ngo assemblée générale ngo nishoboka ngo turi benshi ariko ntibagira assemblée générale ukegeranya abantu urumva ku maregio mu burere bavamwo urumva ugasanga bamwe bari iyo birakunda hanyuma ugatanga ikintu canditse ukerekana ati amahera yose yinjiye ni murabe umuntu wese akaverifya akavuga ati ego kwera yiwanje ntayabonye hanyuma ukacubereka ati yakoze uku ukavyerekana hanyuma haba ari ibintu biboneka vy'ukuri n'ibitaboneka wabo nk'ubu uvuze ati
twaragiye mu Rutana sivyo turakoresha dufate ibihumbi 50 antuka nawe abanyarutana bavuga ati ego nivyo abanyarutana bavuga ati nivyo David twaramubonye yaraje urumva nk'ivyo ni ibintu bitaboneka mugabo bashobora kushingira intahe sivyo hanyuma twerekana ati ikashe yakoze uku rero barashobora kuraba kavuga ati kama yaduhaye raporo yahereza ingene amahera yakoze ariko hariho amahera tutabona abari nka menshi mu bisanzwe kumva hariyo ibintu umuntu yaje uramucorera urumva canke wagiye ahantu ari mahera agoye kwandika urumva make usanga dufate nimba wigiranje nk'imiliyoni 100 amahure igize controle hariyo miliyoni 2 gazibiri yo bari menshi bari menshi kuri zibiri kuri 12 yo bari menshi mugabo ari amahera ushobora kubona ati mugabo antuka tuko turaraba nawe nyene yaraguze impuzu kugira tumubone kuri kamera par exemple canke ati ego kavuga ati mugabo nawe no ntavyavyibushe ayara yariye tumuhebere urumva kavuga ati uyu muntu mugabo hariho iyindi cash ushobora kuvuga ati miliyoni 100 iyi noti yagiye bakaguha umwanya mukibuka na staff gashobora kuvuga ati ntukukura mbwiye noti uzoyiriha yirondere uzoyiriha ukemera ukazoyiriha ari gerega ububizi yo wayashize ukavuga ati nokurije inoti narayisororeyemo umudemu twakundana hanegi uba honete ukavuga ati je vraiment urazi ko nari umusore nibwo je vyarashitse umunsi umwe urumva nashiye kuri 11 Kamenge je sinshobora guca kuri 11 kuri 4 mu bwiza oya aho wewe wahamenye gute okay je ndiko ndirenganira ikindi kibazo nshaka kubaza ni kibazo wanashaka kandi natwe dushobora kudutera amakenga by'ukuri uraza ngaha ku marezo sosiyo ukatubwira tukabona nyene umenga vyo barukuri by'ukuri mbega abo mwoba mukorana nabo uba bagaragaza umwete nk'uwo utwereka ngahaye kubera yuko ikindi akivuze kubera iki rimwe na rimwe haraho bitubabaza tukakurondera kuri telefone ntutwitabe ego birashoboka kubera ko ufatiriwe mugabo kubera iki utoshobora kugabura ibikorwa n'ibifise abantu bukorana hanyuma turi kurondera ntitukubure ari ibibazo dushaka kubaza bikoroha ingene vyishuka wewe muzoze kuri biro aho dukorera urabe kuzombona ntuzombona hazoba hariho abandi bantu bakwakira kandi bakagutunganiriza neza none ntiwumva ko nahaye ko n'abandi bakabikora bien nta dokima n'imwe ntuzeye jewe mbitse urumva nta konte n'imwe ndiko ndi umwe nta kintu na kimwe ndiko ndi jenyene nabise abantu dukorana ubwo mugende ku mabiro yose c'ibitoki hehehe turabise abo dukorana kandi dukorana neza cane ndabizeye kandi nabo baranyizeye kandi nabo nyene uwo mwe tuvuga barawugaragaza ku buryo ndiko ndiyumvira naramaze no gutangura gupanga mu mutima abantu turiko turagwana na runo rugamba no kubona abantu miliyoni bahaze baguwe neza bashobora kuja muri Espagne bagiye kuraba Cristiano Ronaldo hariya sivyo kuraba gapira ku mugoroba bagataha aba bantu nikuzobambika imidari je ndizera ko ubutare hariya numvise ejo hari umutipe numvise kaje ndakuye ubwoko bwinshi bw'ubutare tutahora tunumva natwe twaramubonye mwaramubonye nibaza yuko yari kumwe na nyene icubahiro yari kumwe na nyene icubahiro uriya mutipe buriya butare ngira buzoba bwamaze gufata umurongo ko ndabona bariko baragerageza rero buriya butare buzoba bwahuye na agribusiness turi muri domaine ya agribusiness nejo gituma nk'umurundi wari we wese yarakwiye kuza kanshikira muri agribusiness rero tuzoya tumambika umudari je ndiko ndarengana nabivuze abapambana barahari n'ikimenyamenya barashobora gukora gushika 2:00 z'ijoro kandi n'abamama bagahera mu gitondo 2:00 z'igitondo bagashika na 2:00 z'ijoro hari n'igenda ndabakenera mu nama
ngasanga turahuriye nko mu Kamenge tugataha saa 4 z'ijoro saa 5 Murakoze. tugaherekezanya tugenda turadepoza Sawa. Niko ndarengana. kumwe nguyu niko ndarengana niko ndarengana eh ariko je ndazi ko nzondera umwanya wiharije je nze ndakubaza ibibazo ariko kuri sho nyene uherejeko no kubaza nk'ubu muri societe yanyu ubu muba muvise abo muba mumaze guha akazi umwe kubera ko ugumye utubwira ngomba ngo kubona ngo abantu baryohewe nibaza yuko n'abantu bazoronka akazi bishobora kuba barimo mbega ino munsi dream yanje muba mumaze hari abantu mumaze guha akazi nimba bahari ni bangahe indoto yanje sivyo indoto yanje nuko mbona abo bantu bose bakora apana mbere akazi kamwe ubwo tukora ibi byo muri biro apana kamwe nkene yajya umuntu azohora avuga toke turese abo muri biro umuntu ashobora kuvuga ati kuva saa 2 ku munsi wa mbere kuva saa 2 gushika saa 5 bazoba bariko barimbura ikibonobono ku isaha umuntu azoba yandikiwe 5,000 rero nzokora amasaha 5 urumva nzoronka 70 ngahe acaba ngahe 25 hanyuma kuva saa 9 mu ruganda rw'amavuta y'ikibonobono bazoba bariko barabuganiza ndabona harakenewe abakozi 300 akaca yiyandikisha mu bazokora kuva saa 9 gushika 12 hama akaca avuga ati ndabona yuko kuva isaha 3 z'ijoro urumva gushika kumbure saa 5 sivyo bazoba bariko kumbure barafunga canke batekera baragira batiketa eko sinzi bo na karorero niko ndatanga ati naya ndayarya ku munsi rero akaba ashobora niburi ku munsi umwe okay uyu munsi inoti renga 1,000 uyu munsi kazi twakreye rero uyu munsi aha kuri biro amaze kuba bangahe 10 magana 10 Bujumbura 12 sivyo mu Cibitoke 2 Ngozi 2 Kirundo 2 18 2 2 Ruyigi 2 Bujumbura twitarirare 2 Rutana 2 Rumonge 2 asigaye Bururi 32 na Muramvya na oya hari abakameramani ngira twabashizemo hari abajejwe amagara yimbuga hari abajejwe reka ni benshi jewe aha bapfe gusa kugira kandi bisi jewe je ndi imbere gusa y'abantu 2,000 b'abarundi bavuga ati tuzopambana kugeza tubonye bene wacu twashizaho baronse aho birigwa rero ngasindi jenyene nimubona ndiko ndavuga niseza nuko nzi neza yuko ari abatamakaza abantu bakuze bafise umutima batahuye bavuga David tuzogushigikira nanje ndabemereye ikashi yanyu nabene abanyabarundi tuzobaha akazi urumva kugeza naho baduhigwa dusigara dukoresha abantu bo muri za Bangladesh hariya haka tubabona rero badukoropera ngaha uzora nuko umugabo umwe akunda kuvuga ngo washanga abarundi ngo murankunda nkateba nkamaramara uzoduha akazi hamwe tuyacu kumi abarundi bugiye muri uyu mugambi tuzotanga akazi ngaha urumva ku buryo n'abakongomani bace bavuga ati warundi batangura bavuge igikongomana abanyarwanda bemere abanyarwanda batanguye kuvuga ko sinzi ko mwasomye amakomantere abanyarwanda barabonye video yo mu cankuzo bavuze ati none guverinema y'iwacu ngaha ntuzeye mine ya agri ntiyofatira ku barundi ateye ngaba twirwa turabatuka mugabo ngabo baradusize kuri agribusiness muze twitera iteka abanyarwanda batanguye kudutinya okay jewe nuko nabivuze niko ndarengana ariko nzotiza agashambara umunsi umwe ngaruke je nangora zopfe gusa kumbwira mfise umwanya mwavuze ko muri imbere y'abantu 2,000 gusa nkeneye umuriyoni mukeneye umuriyoni no mwanya hari 2,000 n'abandi barengako mukeneye umuriyoni musaba iki canke kamo kanyu nakanye je nta kintu na kindi saba sivyo ni banyezere nkihema nyuze n'abantu banshigikiye sivyo ni bamfasha bakora ibishoboka byose abavyeyi
barihira abana sivyo Mm. n'abana babishoboye birihire baze bashiremo ngaha hanyuma aba diaspora barihira biwabo b'abarundi kuko muri zirya $100 bahora baturungikira harimo ibitahe myinshi sivyo je nikwirize gusa ico gitigiri ndakibone ndavyo ku ni platform urumva mbone ico gitigiri kirimo hanyuma ibisigaye baca ngo bugara imipaka passport banyime urumva passport bavuga ati David ntiyemerewe gusohoka mpaka koze umuti hanyuma bame gusa umutekano induru zibenke urumva hama na staff yanje nirobanurire Habimana ishobora kunyereka ati torurya murakoze cyane barundi kazi inshuti z'uburundi turabashimiye cyane kuba mwadukurikiranye. Akeneye abantu umuriyoni naho borenga nta kibazo asaba amafaranga 12,000 muga naho zana yarenga nta kibazo guma mudukurikirana Kibonobono Media tuzoguma tubazanira byinshi bijanye na koperative baremye Kibonobono n'utundi tw'ubwenge. Karibu mwibuke gufyonda like no gupartager ku bandi kugira bibone ku bwishi. Commentaire zanyu turazirindiriye mwibuke no kuyabonesha kugira ngo akanya kose hagiye iganiro ushasha muzoce mukibona. Murakoze nawe